da standen zwei Männer in weißer Kleider bei ihnen. Die sprachen: Ihr Männer von Galiläa, dieser Jesus, der von euch weg in den Himmel aufgenommen worden ist, wird in derselben Weise wieder kommen, wie ihr in den Himmel auffahren seht. Aho hari hahagaze abagabo babiri bari bambaye impuzu zera, baravugana bati uko mubonye Yesu agiye niko azogaruka. Vielleicht sehen wir das nicht. Ngira ngo ntavyo tubona Wir werden das nicht sehen, canke ntavyo tuzobona, weil wir vielleicht bis dahin gestorben sind. kuko bishoboka yuko muri ico gihe tuzoba twaramaze gupfa. Aber es kann auch sein, dass wir noch am Leben sind. Birashoboka yuko dushobora kuzoba tukiri bazima. Hauptsache, wir haben hier mitbekommen, dass er im Himmel gegangen ist und er wird auf die Erde wiederkommen. Gihambaye nuko tuzoba twamaze kumva turumvise canke tuzoba twarumvise yuko uko kwagiye mw'ijuru ariko azogaruka ngaha kw'isi. Amen. Amen. Glaubt ihr das? Hanyuma Gott hat eine kleine Leute gegeben. nochmal bitte. Gott hat eine kleine Leute gegeben. Das verstehe. Okay. Yesu benshi ntibabitahura, abanyabwenge ntibabitahura, ariko Imana yahaye abantu batoyi kubitahura. Yabihishije abanyabwenge abihishurira abantu bato. Aber auch die Intellektuellen, die akzeptieren, die schaffen das auch. N'abantu b'abanyabwenge bize byinshi nabo nyine barabishobora. Das heißt, das ist möglich. Ni ukuvuga yuko birashoboka. Keine Angst. Jesus hat gesagt, ntimugire ubwoba. bei meinem Vater Yesu yavuze ngo kwa data. Viele Plätze. Yesu yavuze ati kwa data hari ibibanza byinshi. Jeder kann einen Platz bekommen. Uwo ari we wese ashobora kubona ikibanza mw'ijuru. Wir werden darüber reden. Nibyo tuzovuga. Das ewige Leben. Ubwo buzima ubugingo budashira. Jetzt Daniel 12, 12, 2. kandi benshi mu bazoba basinziriye mw'ivu bazokwikangurira ubugingo, abandi bikangurire ubumaramare n'ibiteterwa bitazoshira. Daniel 12 umurongo wa mbere gushika ku wa kabiri. Es gibt auf Deutsch wird so, also wir lesen Nummer 2 vor. Und viele von denen, die im Stau der Erde schlafen werden, aufwachen, die einen zum ewigen Leben, die anderen zum ewigen Schmach und Schande. Ja. Woanders wird auch, gibt es auch eine Erklärung, was wird dann sein mit den Leuten, die am Leben sind oder werden. Die werden entrückt und deren Körper werden anders aussehen, transformiert. Hauptsache, um die Bedingungen zu erfüllen, damit wir zu Jesus kommen können, ist, dass man ihm glauben und zweitens, dass man nicht in die Sünde lebt. Also es gibt viele woanders wird erklärt, was wird geschehen mit den Leuten, die am Leben werden in dieser Zeit. Ico gihe Yesu azogaruka gutora shengero ko bazoba bari bakiriho. Sie werden entrückt. Nabo bazodozwa. Nachdem die anderen schon zu Jesus hoch gefahren sind.
mu gihe Yesu azoba azabizima. aha bavuze bati abapfuye bazoba basinziriye munsi bazoduzwa kugira ngo babeho ubuzima budashira bwiza. Abandi nabo bubi abazoba bariho rero kuri ico gihe bobo bazoduzwa basange abo bandi mu kirere. Ja, so ist das. Also jetzt wir werden eine vorletzte Vers. Das ist schon viel gewesen. Yego ubu tugira dusome irindi jambo tumwe twarisoma tuzoba duhejeje twasomye byinshi cyane. Das ist 1 Korinther 6 von 9 bis 11. Korinther wa mbere gatandatu icenda gushika ku icumi. Ja, da steht hier, ungerecht des Reich Gottes, die werden nicht dahin kommen. Also ungerecht des Reich Gottes, unzüchtige Götzendiener, Knabenschänder, Diebe, Habsüchtige, Weichlinge, Räuber, Trunkenbold, Lästerer, Ehebrecher, wenn das Recht Gottes nicht erben. Dusomera simupe Das ist ja Abikorintho gatandatu icenda gushika ku murongo wa cumi na rimwe. Munsi yuko abagabitanya batazora mu bwami bw'Imana, ntimuzimire abashakanyi canke abasenga ibigirwamana canke abasambanyi canke abagabo bajyamana n'abandi bagabo, canke ibisuma, canke abifuza, canke imborerwa, canke abatukana, canke abanyazi, ntibazoragwa ubwami bw'Imana. Wir können weiterlesen. Ntashobora kubandanya umutsoma Und wir werden dann verstehen. muraheza mubitahure. Es gibt noch andere Texte, Hariho ikindi gisomo die uns helfen. gishobora kudufasha. Ich werde das nur erzählen. Ndabivuga gusa Wenn ihr das Evangelium gehört habt, niba mwaba mwumvise yo in Evangelium 24, es gibt eine Teile, wo Jesus wird trennen, die gesündigt haben und die andere, oder die geglaubt haben und die andere, die nie geglaubt haben. Ja? nimwaba mwakurikiye neza insiguro twumvise yuko hazoba abazoba baremeye barizeye Imana tukazoja mu ijuru bazaba kuri uru ruhande n'abandi nabo bazaba bari ku rundi ruhande. Wir haben Matthäus 24, Muri Matayo 24 41. mirongo ibiri na kane umurongo wa mirongo ine na rimwe. Matayo. Mirongo ine na gatanu. Matayo mirongo ibiri na gatanu umurongo wa kangahe? 41. Umurongo wa mirongo ine na rimwe. Hier, wir zeigen dir nur, was er an die Leute, die nicht seine Wort verfolgt haben, dass sie in das ewige Feuer hingehen mussten. Ja? Aber dieses Feuer war ursprünglich nicht für Menschen vorbereitet. Ingene uwo muriro abatazoja mu ijuru bazoja mu muriro, ariko uwo muriro ubwa mbere na mbere ntiwari wateguriwe abantu. Aber für den Teufel Ariko uwo muriro wari wateguriwe Shetani und seinen Engel. n'abamarayika biwe. Aber für die anderen, die mit Jesus umgegangen sind, Ariko kuri abo bandi bazoba bajanye na Yesu, die werden
34. maze umwami azobabwira bari buryo bwiwe ati nimuze abo data yahezagiye muravuga hano mwateguye uhereye ku kuremwa kw'isi. Dann der Herr wird sagen, komm, ihr, die er gesegnet, und ihr bekommt diese Reich, der für euch vorbereitet vor dem Anfang der Erde. Ja? Das ist das. Also es gibt zwei Wege, wir haben über Himmel gesprochen und das, was es passieren wird am Ende, ist das. Also die Frage. twavuze yuko hari inzira zibiri abazoja mu ijuru n'abazoja mu muriro, hanyuma abazojayo ngene bizogenda niyo verse tuje gusoma. Jetzt die Frage. Ubu rero ikibazo, Sie leben jetzt. turabaho. Haben Sie entschieden? Haben Sie entschieden? Euch entschieden? Mwaramaze guhitamwo, mwaramaze gufata icemezo Wohin? aho mushaka kuja, mw'ijuru canke mu muriro. Von mir aus, Ku bwanje ich werde euch raten, nobahanura ngo Himmel zu wählen. gufata inzira ija mu ijuru. Gottes Segen. Imana ibahe umugisha, Imana ibahezagire. Himmlischer Vater, wir danken dir für diese Gelegenheit, Mwami Yesu, turagushimiye kuri uwo mwanya die du uns gegeben hast. uduhaye. Denn wir haben gehört, Twamaze kumva, twumvise, nach unser Leben hier auf die Erde, twamaze kumva inyuma y'ubu buzima bwo ngaha ku isi es gibt ein anderes Leben. hari ubundi buzima. Und dieses Leben wollen wir haben. Ubwo bundi buzima nibwo twifuza kuronka, Das Leben, das Jesus für uns gebracht hat. ubwo buzima Yesu yaduteguriye, ubwo Yesu yatuzaniye. Wir können das nicht allein, Ntabyo twashobora twenyine. aber wir bitten um deine Kraft, Dusenze kugira ngo dushoboze duhe inkomezi, damit wir befreien werden, kugira ngo dushobore befreit werden kugira ngo dushobore kubohoka von alles, was kubohoka kuri ibyo byose, uns hindern kann. kuri ibyo byose byo tubuza gushikayo. Ja, wir danken dir. Yego, turagushimiye Im Namen Jesu mu izina rya Yesu haben wir gebetet. twasenze twizeye.